nta kuganza na kumwe kutava ku Mana. Mukeneye muze gusoma mu gitabo ca Danieli igice ca 2 umurongo wa 21. Imana niyo ihindura ibihe, igahindura imyanya, ikimika abami, ikimukura n'abandi. Mu maso y'abantu ushobora kuza ashobora kuboneka kari mubi, mugabo hari n'igihe usange Imana yadungitse nyene uwo mubi nyene kugira ngo akosora abantu. Navyo birabaho. Rero muri make kuko Imana niyo nimba twemera Imana kuko vyose bifatiye ubwa mbere kukwemera. Nimba twemera ko Imana ariyo iganza ibintu vyose, irinze ireka umuntu akaza iyo yoba zananye hose, peu importe uburyo yoba yashitseko, Imana ikabireka bikaba, nuko vy'ukuri iba bifise intumbero. Barahari barayatoza kuko nakazi nk'akandi. Ukuntu umuntu arangura akazi ico n'ikindi ariko kuva na kera narindi amakori yaratogwa bitegwa nico yamara. Urazi yuko namagi bayatora bagashira umwami nibindi igihe wari umukuru w'igihugu amakori yaratogwa kwe agaca tumbera neza hajya mu isandugu ya leta niyo yaza abari ngaha barambera temwe twaratoza amakori. Hariho abantu batari amakori. Buri mezi 3 twarakora inama ya inspection générale de l'État. Hanyuma twari dufise urutonde rw'abantu bari en retard, twarabiruka inyuma bayatanze yacagenda muri caisse de l'État. Hanyuma akagirira n'urumbarirano n'ibintu biri akagaruka akagirira neza bene igihugu cyane gose. Naho twari dukenye urumva ko twakora mumena tugira ibiki mumena ariko twarabikora. Nyine cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi, nyine cyubahiro mama Burundi, banyakubahwa mwese bakozi b'Imana, mwebwe mwese mujeje amabanga Imana yabahaye, mu cyubahiro cyanyu yabahaye no mu iteka yabateye, tugira amahoro n'umugisha uva ku Mana. Turina kanyamuneza ntangere muri kano kanya gutegwa iteka muri kino kiyago c'akavuna musase, muri ano masengesho y'akavuna musase, kugira ngo tuganire n'aba batumire bari hano. Ari nabo nagomba nongere nibutse naho benshi canke mwesi muja mubazi. Hari President Domitien Ndayizeye yahoze ari umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi, yaranabaye n'umukenguza amateka inyuma y'ayo mabanga. Hanyuma kandi yaranaserukiye n'u Burundi mu mirimo itandukanye mu makungu. None no munsi n'umutumire muri kino kiyago. President ndakuramukije. Ugira Imana, ugira imigisha, ugira n'imangazini n'imbwa zo kwicunga. Amen. Nawe Imana iguhezagire. Hanyuma nagomba kandi kwakira Bishop, nawe ni Honorable Emmanuel Sinzohagera, nawe ni umukozi w'Imana mu ishengero Methodiste ini mu karere k'ibihugu bitari bike ya hano muri Afrika y'ubuseruko. Akaba kandi yarabaye umukuru w'inama nkenguza amateka y'u Burundi. Très honorable ndakuramukije. Murakoze cyane mwubahwa, natwe turabaramukije musangwa amahoro y'Imana. Mwakoze namwe kwitaba kino kiyago. Kumbure mu gutangura mpereye kwa President Domitien, navuze ko yabaye umukuru w'igihugu cy'u Burundi, yaraheje kuba mbere icegera cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, aho yari yungirije President Buyoya. Nagira mbaze gatoya President Domitien
mbega iyo tuvuze ngo abaganza umuntu yo kumva iki? Abaganza ubivuze mu ijambo rimwe, ubusanzwe wari ukwiye gushiraho karangura aganza iki, shirako karangura uwo muntu barije ngo aganza iki, inzu, abantu, iki. Bibiliya twasomye mu gutangura igisomwa cy'urufatiro, Bibiliya itubwira ngo ni uko umwe wese mugamburukira abaganza. Byumvikana ko ari abaganza abantu n'ibintu. Urakoze rero. Umuntu aganza ubwa mbere na mbere tugomba kumenya yuko ari umuntu atowe mu bandi, avuye mu bandi. Hanyuma umuntu agaca abandanya yibaza ati yatowe mu bandi gute, kuko arashobora no kuhishira akavuga ati jewe ndabaganza. Icyo ni cya mbere. Aho rero ni waba yitumye, iyo ari wahishize. Iyo atumwe n'abandi n'imiburiburi abafise icyo ategerezwa kubakorera nabo nyene bamusavye. Aho rero naho nshobora kugarukira. None kuvuga ko abaganza ni kuva kuri nde gushika kuri nde? Kuva kuri mutoyi gushika kuri mukuru. Uti kubera iki? Kuri iyi si turimwo, ahantu hose hari abantu, ahantu hari igihugu, kugira ngo bashobore gukora barakeneye umuyobozi atwara abandi. Ukuntu ajaho rero nibyo tugomba kujako cyane cyane. Nayo ubundi iyo umugwi kanaka uraho ntuba ufise abantu bawuserukira cyangwa bawuyobora, abo bantu baca bacika impehensa. Ibyo rero ni ibintu atari by'ubu, ni ibyo kuva kera, uretse ko uburyo bwo kuja imbere y'abandi bwagiye burahinduka uko ibihe byagiye biraza. Birazwi neza yuko kuva na kera narindi abakuru baba b'imitumba bamyeho. Uretse rero n'imitumba mu rugo hajya mumaze kuja hamwe muri babiri, reka harabamwe umushefu kandi muri babiri. Ibaze rero iyo mubaze kuba benshi. Ndagaruka, reka nsimbire kwa Honorable Sinzohagera. Nta kuganza kutava ku Mana. Abaganza bose n'abakozi b'Imana. Murakoze cyane. Ikibazo ciza cyane. Mu bisanzwe mu ijambo ry'Imana nk'uko ribivuga, nta kuganza na kumwe kutava ku Mana. Mukeneye muze gusoma mu gitabo ca Danieli igice ca 2 umurongo wa 21. Imana niyo ihindura ibihe, gahindura imyanya, ikimika abami, ikimukura n'abandi. Mu maso y'abantu ushobora kuza, ashobora kuboneka kari mubi, mugabo hari n'igihe usange Imana yarungitse nyene uwo mubi nyene kugira ngo akosora abantu. Navyo birabaho. Rero muri make, kuko Imana niyo, nimba twemera Imana, kuko byose bifatiye ubwa mbere ku kwemera. Nimba twemera ko Imana ariyo iganza ibintu byose, irinze ireka umuntu akaza iyo yoba zananye hose, peu importe uburyo yoba yashitse ko, Imana ikabireka bikaba, nuko vy'ukuri iba bifise intumbero. Kuko ubuganza wese mu gihe kanaka abafise intumbero, kandi nkuko ibihe bigenda bikuranwa, burya abaganza mu bihe kanaka
n'ibindi bihe bigenda bibisikanya. Rero mu bihe hari gihe Imana ivuga ati iki gihe aba bantu bakeneye ko barongorwa n'umukomanda umugenerali kubera ko hariho intambara zizaduka, ivyo ikabireka. Kindi gikavuga ati hakeneye yuko haza umuntu w'impore atari umugwanyi, ivyo navyo birabaho. Rero jewe ndemera yuko ukuganza kose pemporte uko abana b'abantu dushobora kubibona canke uko dushobora kubona umutegetsi kanaka abariwe arongo ico gihe ashobora kuba akora amarorerwa mabi canke ashobora kuba akora vyiza. Mugabo muri make ivyo Imana irinze ibireka bikaba aba yavuye ku Mana, abafise igikorwa c'Imana ariko arakora. Yego cyane, yego cyane. Musomye ijambo ry'Imana, hari gihe Imana kugira ngo ihane abanyisirayeli yabahagurukiriza abarongozi b'abanyamahanga kugira ngo babahane, bakabakubita mu ntumbero kugira ngo basubire bagarukane umutima wabo ku Mana. Rero nico gituma ubwanje umurongozi wese arinze vy'ukuri ajaho abari umukozi w'Imana, peu importe uko twebwe tumubona yuko mu maso yacu kimbure atabereye, mugabo mu Mana kuko ingene Imana iraba biratandukanye n'ingene twebwe abana abantu turaba. Murakoze. Mukuru w'inama nkenguza amateka arashaka umukozi w'Imana kwera. Ico ni ikintu cyoroshe vraiment. Ubundi nsomye rino jambo harimo ico twita la théologie du travail. Iri jambo Paul yandikiye abavukanye biroma, harimo la théologie du travail. Iyo tuvuze umukozi w'Imana, abantu benshi usanga twirimita kwa pastori, kwa patiri, kwande, ariko iri jambo batoyemwo loteme itwereka yuko buri muntu wese ku gikorwa cyose abari karakora, n'umutoza kori n'umukozi w'Imana. Umuntu wese, umwarimu n'umukozi w'Imana, umuganga n'umukozi w'Imana, umukenguza amateka, umushinga amateka, uwari wese, kuko abari tegeza gukorera abene gihugu Imana yaremye acacika umukozi w'Imana. President Domisi, mukuru w'igihugu ari umukozi w'Imana nawe. Cyane wewe ategeza ko ari umukozi w'Imana, ategeza ko ari umukozi w'Imana, ariko muri ko murangora kuko jewe ivyo umukozi w'Imana navyo uzi. Je sindi pasteur cyangwa ngo mbe musenyeri, ariko ndi umuntu nkunda abantu kandi ndibaza yuko ari vy'Imana isaba. Ico ni cambere kuko ntugomba kuba necessairement umukozi w'Imana, ugomba kugira umutima runtu, umutima wo gukundana. Utero n'abakozi bitwa abakozi b'Imana ko bakora ineza y'abendera ndakubarire mushingana. Kubera yuko muri politike hariho ama ideology, sivyo? Hariho ama ideology agendera afatiye ku ngendo zo gukumirana. Ibuka Micombero ivyo yadukoreye. Ujya mugabo uvuga yuko yarungitswe n'Imana kugira ngo adukomeshe twomoke, haba namba kwari kugira ngo aducishe ubwenge, haba namba n'umunyamakosa. Ujya muntu yagiyeho ku bwende bwiwe, ariko hari ikintu kibura mu mukuru nyawe, kuko hariho umukuru ari ku giti c'ubukuru, ariko hariho icyo ategerezwa kurangura mu bantu. Icyo kintu agomba kurangura mu bantu nuko agomba gukora ku buryo abantu baba à l'aise, bagira la paix dans le cœur. Iyo akora ku buryo abanyagihugu ajejwe, abenegihugu ajejwe batafise la paix dans le cœur, haba hari ikintu badatekanye mu mutima, haba hari ikintu habuze kugira ngo abe umukuru arungitswe n'Imana, aba ari gice. Kuko ategezwa kuba afise ivyo bintu bibiri, ntimuvyibagire. Haba hari agahaze rero, haba hari igihaze, haba hari igihaze, kuko ico Imana irungikira buri muntu kuri iyi si nuko akunda bagenzi we nk'uko Imana yamukunze.
iyo cyo kintu atagikoze aba ari umunyamakosa nukugenda direct mu muriro udahera. Reka tuze cyagi niko bimeze kandi bene abo bantu Imana ntibemera. Muze muramenye iyo muri ko muravuga ibintu byinshi Yesu yavuze ati, Imana yavuze iti, ibwirizwa nyamukuru ndabasigiye, kunda mugenza wawe nk'uko nabakunze. Ntuze wiruka inyuma yanje ngo ndagukunda Yesu, ndagukunda. Yesu iri sanfu ari kwije. Me iyo ugiye ugakunda abantu washaka ukamwihorera, avuga ati uyu ni sawa. Nka wa wundi yava ahantu agiye mu misa agaci ruhande y'umuntu agwaye, akamutaho ngo wagiye gusenga iki utakunze mugenza wawe adakoze neza. Aho bayakoze amakosa. Nicyo gituma rero nsaba nshimitse yuko umuntu abuze kimwe muri ivyo bibiri, kuko ifodaboro kuba umukuru. Hanyuma nturangure ivyo Imana yagutumye ntacurico. Uzogenda imbere yiwe ngo Mana naragukunze warancu wankunze gute. Hari kuba umukuru no kurangura ivyo Imana yagutumye cyane Jody cyane. Muri kahise uri umukuru w'igihugu, kumbure n'igihe wari cegera cyo umukuru w'igihugu, hari aba bantu bihambirira kuri iki gikorwa ciza c'Imana cyo gukurikirana ivyo gutoza amakori. Wabonye twumvikane ikintu ca mbere, jewe nabutse mu 1953 mu 1963 na kangahe hajya mu Kayanza umunsi w'isoko wasanga hari abapolisi bahagaze bariko barasaba ibitabo vy'ikori buri muntu, babikora cyane muci kugira ngo barabe yuko umugabo wese afise ku myaka 19 yasoze. Babikora muci kubera yuko uwo babaza bagasanga atasoze yaca yirukanga, kuko n'igihe cikawa agaca yirukanga kuriha ikori agaca yibandaniriza agakora ibyo ashatse. Abarundi baramenyereye barazi gusora. Jewe nta muntu azozambwira ngaha mu Burundi yuko hari Burundi yibaza yuko yicaye ngaho atazi yuko ategerezwa gusora. Kubera iki? Barazi neza yuko hari amazu ya leta, barazi neza yuko hari amabarabara, barazi neza yuko hari amashuri, barazi neza yuko hari amavuriro. None ayo mafaranga yo kubaka ivyo ava hehe? Ariko tutaraja kuri igihugu atabizi. Ariko president tutaraja kuri abo bategeza gutanga amakori, mvuga babihambira ku gikorwa cyo kuyatoza. Warababonye? Barahari barayatoza kuko nakazi nka kandi ukuntu umuntu arangura akazi ico n'ikindi. Ariko kuva na kera narindi amakori yaratogwa, bitegwa nico yamara. Urazi yuko namagi bayatora bagashira umwami n'ibindi. We igihe wari umukuru w'igihugu amakori yaratogwa agaca tumbera neza, hajya mu isandugu ya leta niyo yaza. Abari ngaha barambera temwe, twaratoza amakori. Hariho abantu batari amakori. Buri mezi 3 twarakora inama ya inspection générale de l'État. Hanyuma twari dufise urutonde rw'abantu bari arota, twarabiruka inyuma. Bayatanze yacagenda muri caisse de l'État. Hanyuma akagirira n'urumbarirano n'ibintu biri akagaruka akagirira neza bene igihugu cyane gose. Naho twari dukenye urumva ko twakora mumena tugira ibiki mumena, ariko twarabikoze. Ariko ntaje ndagaruka reka. Ariko twarabikoze kuko twarageze igihe turicara turumvikana yuko uko kumena ataco bimaze. Noneho ibintu bica bigenda mu buryo ya kori ryaza hakwirirwa tuza kugura amasase n'iki. Aya mbere tuyafata kugira ngo dushobore kubakira. Nuko nyene icubahira takihari yari kukubwira ko ari byo, tukabakira kugira ngo bamere neza. Abandi tukabakondeshera z'amazu kugira ngo bashobore kwiyinstara bamere neza. Tugasha dutangura gupanga ukuntu binjira mu nzego z'igipolisi n'igisirikare n'ibiki. Ivyo ni ibintu byose abari hambiriye ku gikorwa cyo gutoza amakori no kuyakoresha ico yagenewe. Ni yari tegeko, nta leta ibaho idatoza amakori monshe yami. Ashobora kuba make ariko gutoza ikori ni itegeko. None ubundi se leta yobaho gute idatoza amakori?
uyu president de l'Assemblée nationale ngaha yirirwa arakora yinjiza amafaranga ariko ibikorwa akora bikeneye guhembwa. Bisigura rero yuko hariho ukuntu society iri organize, hariho abakora baproduiza bagira icyo bita mu gifaransa ini plus value kugira ngo haza akarusho tugurisha, hanyuma hakaje haba ministere ijejwe itunga ry'igihugu igapanga karere kugira ngo muri education hajaya niko bimeze. Ivyo navyo ntubizi. Reka ndagaruka cyo turekora abanyene bayatanga, ariko nsimbire kwa honorable Sinzohagera. Igihe wari umukuru w'inama nkenguza amateka, mu byo inama nkenguza amateka igihe cyo harimo no kugenzura ibikorwa vya leta, harabaye habaganza ico gihe bihambirira ku gikorwa cyo gutoza amakori neza. President Domiciano by'ukuri yarishe icyo kibazo. Nta gihugu na kimwe ku isi gishobora kubaho kidabeshejwe n'amakori. Nibaza n'icyo gituma na Paulo yarinze avyandikira abaromani kugira ngo avyure ku gatima ko gukunda igihugu, kuko igihugu cubakwa n'amakori. Nta wundi murima igihugu gifise atari uko abene gihugu bico gihugu batanga amakori, hanyuma nk'uko Patiri Yamuremye yabivuze haba hasigaye yuko babakuru baba by'ukuri abakuru nyabo bakamenya yuko amakori yatanzwe are kugira ngo afashe abene gihugu muri ryaterambere. Ariko gumuvuga uti ababa bakuru nyabo nukuvuga ari abakuru atari nyabo muri yego cyane. None nk'umukuru atozi ko rashira mu mufuko wiwe, none yumva uvuga ngo uwo toza ashira mu mufuko neganya kubahugirana ibishasha turiko turavuga. Nta ma inspection, nta ma rapport d'inspection de l'État yama yerekanye yuko mwene ivyo biriho. Ni guturere turabaho kandi nibaza yuko les services de l'État ngaha ziriho zirazigira ama inspection. Bagasanga vy'ukuri hariho amafaranga yanyuruje mu mifuko y'abantu. Urumva nk'uyo vy'ukuri n'umukuru w'igicuga ntakwiye, kuko ntabazi yuko mu bisanzwe yononeye toute une nation. Umwene gihugu iyo yatanze ikori giwe hanyuma ntirikore icyo gyateza gukora, mu bisanzwe habamwo yuko umwene gihugu acika intege akavuga ati none ya makori badusaba ko twari tuzi ko baza kutwubakira bino badukorera ibi kubera iki tubandanye rutanga amakori mugani tubone umwimbu wavyo ntitubone atugarukako. None kijya gihe watwaye inama nkenguza amateka abo bakuru batari bo ntabo mwigeze bubona ngo mubafunira kagohe cyangwa kugira amakori ntaba gumazimira. Murabizi ngene inama nshinga amateka na nkenguza amateka zikora mu bisanzwe mu byo bajejwe no kugenzura ibikorwa vya leta, hanyuma muri ivyo barahamagara abashikiranganje batandukanye bakabumviriza. Nizera yuko igihe twari turonga inama nkenguza amateka hari amanama menshi twahamagaye tugahamagara abashikiranganje. Mu bisanzwe nico vy'ukuri urwego rwatuwe n'abene gihugu bateza gukora, bateza gufasha urwego nshinga ntwaro ingene bategeza gutunganya neza ibikorwa leta iba yarashize imbere abantu bemereye abene gihugu. Ibyo abashinga amateka n'abakenguza amateka baba ari ijisho mu isanzwe ry'abene gihugu, kuko baba nabo batuwe n'abene gihugu bateza kuvugira abene gihugu na cyane cyane muri ya migambi abene gihugu babifuza yuko irangurwa. Rero twarabikoreye ko kandi tugashima ingene twagenda turakorana n'abari mu rwego nshingwa bikorwa rwa leta, kuko haraba n'impinduka mu gihe by'ukuri twaganiriye kandi bikagenda neza. Mwarabona umwimbu? Yego cyane, umwimbu waraboneka. Erega iyo duhamagaye umushikiranganje tukambwira atabene gihugu barakeneye barabara, hanyuma buke kabiri bakaca bagenda bakari bakorera, twebwe tuca tunezerwa, tuca tuvuga duti abene gihugu bararonse, kandi iryo barabara kugira barikore bakoresha ya makori nyene aba yegeranijwe, kuko si amafaranga
baba bafise bayakura muri cya kigega ca leta President Domitien yaje kuvuga amakori yegeranije bakaca bafata ko make bakagenda kora rya barabara muca mwumva yuko kiba ari ikintu ciza mu gihe by'ukuri inama nshinga amateka na nkenguza amateka bakoze muri ubwo buryo kugira ngo nanone bavugira bene gihugu hanyuma umwene gihugu ashobore kurangurirwa ya migambi kubera ko aratanga ikori atanga ikori hashaba kumurangurira ya migambi. Mbere yuko tuja kukurabira hamwe ingene abene gihugu b'abarundi no munsi bo batanga ikori batabanje kugobererwa cyangwa kwidodomba, President Domitien akabazo gatoyi we mu nama nkenguza amateka waragiye umugabo waci umenga ntiwagumyeyo wanse ko ico gikorwa mu gikorerayo cy'ubuko asimwe mwadukuyeyo mwadukuyeyo cewe no uvuga nsubireyo ariko wavuyeyo bataragukurayo kumeye watawe kuzura aya nshobora kuba nari mfatiriwe ahandi ariko nkumva kumfuta mwadufuse mwafashe itegeko umuntu yobigenza gute ko atango mvise ngo nje yo ku ngufu. Reka rero tugaruke reka tuje rero kubene gihugu kiya gihe abene gihugu baratanga amakori bagononokewe. Umva rero ndakubwire niwe uvuga kijya gihe n'iryari gihe nari ndahari gihe wari mu baganza shawora twenza wewe ntawe no kwifuriza gutwara nka kiriya gihe aya kuko igihugu nicari kiryoshe kiryoha gute igihugu kiryoha gute igihugu kiryoha iyo kiri mu mutekano abanyagihugu bagakora ukabona bahita batwenga twenga ariko iyo uvuye ngaha uduka mu Bugarama ukagenda ivyatsi biri mwibarabara bya byatsi biri mwibarabara ndashobora kuvuga ngo ni byiza. Iyo uri kuratembera ukabuzi yuko ufise bene wanyu bariko barayerera mu misozi bahangayika abandi bari hanze ntushobora kunezerwa. Nico gituma mu migambi twari dufise urazi ko twabifatiye iyo twari tori iyo twagiye Arusha n'ahandi ariko twagiye twirukanga kugira ngo abarundi bose batahe tugira imana muradukundira murataha. Kweri ujya munsi akaguru naciye nshira mu gasonge ko jewe ntirukanga ngo ndahagume nshaki ariko arakantu bagumye uvuga uti ari gihe mwabumba bamena abo abamena ntiwavuza bari bo mugabo barabuza amakori ko atangwa ikori ryari kuva he mbanda kubwire uri kurivugisha ibintu uzi ikori ribonekeye abantu bariko barakora bagasarura me iyo hari intambara abanyagihugu babama bafise intekera ku mutwe birukanga ntibashobora rero gukora ngo uvuge ngo barashobora. Urumva natwebwe twagerageza kubaho kugira ngo tutamigwa avec utuntu dukeyi twari dufise tukaza tudukora buhoro yaba muvandimwe araha agehari niwe yari kukubwira yuko yigeze kuza kunsaba miliyoni niba ari 110 nkazibura muha 80 ariko naho nyene nahendahenze kugira ngo aboneke. Ubu murayoragura umuyoro mugatwara ubunya nta wasiwasi naje urabona naje ndanoshora ko nawe urashikirwa no ico gihe ntivyashobora byabakora nuko muhimiriza rero abene gihugu batangiko. Umva muri transition mu gihe ca transition igikuru kwari guhagarika intambara igikuru kwari uko intambara ihagarara hanyuma abarundi bari hanze bagataha. C'était ça le défi. Nicyo gikogwa nari njejwe kandi naragitunganije kwere hako igihe mwataha we wari ngaha daye wari ngaha daye abarye gihe patsurya president de l'Assemblée nationale twarigeze kuvuga nari ngaha mu misozi n'abandi bamwe ngaha twaravugana bamwe bashaka bamwe bakantuka ariko nkavuga nti kuzima tuvuganye hanyuma bukeye kabiri ati bitega wana
akagenda akavuga ati kijya kibwa cy'igiperezida kameme kirakunda igihugu. Jewe umuntu abuze kijya kibwa cy'igiperezida kirakunda igihugu nacangira nti niba nivyo utikaze mwari mwaka gukunda igihugu nivyo ni ka reserve positive. Ariko baratevye igihe bagira ati bya bindi bavuga shani byiza uzoze duhurira Dar es Salaam. Mimi nilienda kule. Hanyuma duhurana nyakwigendera turicara turahagarara dukora ikizingi kinini turavuga turatwenga kabisa i Dar es Salaam ku buryo abatanzania n'abaganda baturavye. Nyuma duhejeje barambwira ngo hewe nti ngo bajya abagabo wabahaye iki nta na kimwe ngo n'ubwa mbere tubonye umuperezida w'i Burundi na nyakwigendera bahagarara bari mu bandi batwenga ati twebwe ntitwari bwigere tubona amenyo yiwe. Ndakubwiye isi nkuru mbarirano. Hanyuma ayafise jewe nane Sara ntiyarayo kwerekana yaherekana ishavu kwashavuye. Ariko jewe ndonsa ko kantu hama tugakora uwo muzingi tugatera ilisuru ngabereka yuko jewe mbakuye tuje mu matora jewe nigire mve muri aka kajagari. Hakise ati je nagize nti ni sawa kwe kandi cyarakunze udufise umwanya mutoyi mutoreke nzobibabwira ni reka tubanane ku makori yaranyemereye yuko azompa umwanya kugira ngo ndabibasigurire idonire. Tubanane ku makori turaza gukaruka. Honorable Sinzohagera abene gihugu biki gihe mwatwaye inama nkenguza amateka mwarabona ko bayoboka igikorwa cyo gutanga amakori batagoberewe. Ubundi turavye by'ukuri urugero umwene gihugu mu Burundi ageze ko mu bijyanye no gutanga ikori je novuga yuko intambwe ishimishije. Turavye by'ukuri iyo twaje tuva umwene gihugu by'ukuri aratahura akamaro ko gutanga ikori. Ariko rero rimwe na rimwe hari usanga nibaza umwene gihugu acibwa intege natwebwe twitwa abakuru kubera ko usanga umwene gihugu utanga ikori ry'igitoki nta ngorane bimutera. Umwene gihugu ashoye utwashoye ku isoko agatanga igitansi nta ngorane bimutera. Ikibazo nibaza abajejwe kwegeranya ikino makori bakunda guhurana ni cy'abakuru abitwa bakuru kubera ko ni nabo bategeza no gutanga menshi. Ariko ndakeka ushobora gusanga abakuru aritwe usanga tugorana. Abakuru nibatanga ikori abakuru nibatanga ikori sinavuze ko bataritanga. Hari abakuru badatanga ikori navyo birashoboka. N'abakuru botanga ikori ry'uko ari abakuru canke atanga ikori kubw'igikorwa yakoze. Ego hari abakuru ibikorwa byasaba gutanga ikori mugabo ntibaritange kandi ari abakuru. Ibyo rero bica kuko umukuru nkuko patiri yabivuze umukuru musanzwe tegeza kwerekana karorero keza nk'umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana tegeza kwerekana karorero keza akaba ni wafati ya mbere mu gukora ico gikorwa kuko ntiwahamagarira abandi gutanga ikori nawe ubwawe hari ivyo ukora byategeza kwerekana ugatanga ikori hanyuma nturitange. Aho hoba hari abakuru bahimiririza abandi gutanga ikori bo bataritanga. Singaha gusa mu gihugu cy'u Burundi n'ahandi biraba. Aha mu Burundi mwongera ntabiriho ntavyo nomenya kuko nta enquête nagize nta enquête noba nagize kugira ngo menye mugabo icyo ndiko ndavuga niyo principe yaho usanga umwene gihugu by'ukuri mutoyi umudandaza umwirimizi umuki gutanga ikori nkuko President Domisera yabivuze gusora n'ibintu bakuze bakora bamenyereye by'ukuri arazi yuko ashoye ikintu ku isoko aratanga arasora. Aba bakuru bagonanwa gutanga ikori bategerezwa vyoborohera kwigisha bene igihugu bandi gutanga ikori. Diego arashaka kuba ati mwumve ivyo mvuga ntimurabe ivyo nkora bamwumve mu majambo gusa. Yego ati murumva ivyo mvuga ntimurabe ivyo nkora. Naco gituma usomye kijya gisomwa bavuze yuko ubikora n'umukozi w'Imana. Nagomba yuko vy'ukuri abano zino ndongo ziri hano zumva
d'abord icyo kintu cyo kuba uri umukuru mugabo ukaba kandi ufise n'iyo titre yo kuba umukozi w'Imana ni ikintu gikomeye cyane kuko ni naho mu bisanzwe twategereza kubikora n'umutima ubikunze kuko umukozi w'Imana ahari hose ateza kwerekana les valeurs ateza kwerekana akarorero. Igihe rero umukozi w'Imana uri umukuru ukaba n'umukozi w'Imana kubera ko uri umukuru kandi ukaba umukozi w'Imana nuko utegereza gukorera Imana mu guserva abo bene gihugu. Ni wewe Imana yahaye iryo banga ryo kugira ngo ushobore gukorera neza abo bene gihugu. Gukorera bene gihugu uri umukuru wabo utegereza kubigisha par exemple. Ni naho bikora babinezererewe. Erega hari igihe abene gihugu rimwe na rimwe tubarenganya kumbe vyavuye kuri twebwe twari tujejwe kubereka karorero mugabo gasanga ntavyo nta karito ko turabereka keza. Ni gute none twifuza yuko umwene gihugu atanga ikori twebwe twitwa abakozi b'Imana abakuru twategeza kubereka karorero kuko nico uburongozi musanzwe bisigura. Umurongozi c'est pas par force. Ndashobora kuba mvise autorité mugabo ntari umulidera. Urashobora kuba umukuru mugabo utari indongozi. Yego y'ukuri. Yego uno munsi ikintu cotuma wewe nka honorable Sinzohagera uhimiriza bene gihugu gutanga ikori niki? Ubwa mbere nagira ntangurire kububahwa abashinga amateka n'abakenguza amateka. Nibo bambere nagira ntangurire gutera kamo. Tukubera iki? Abashinga amateka n'abakenguza amateka cyane cyane bari mugambwe uri ku butegetsi hariho programa bemereye abene gihugu, programa bateza kurangura abene gihugu igihe bitoza hari programa y'umugambwe. Iyo programa kugira ngo irangurwe bisaba amakori kuko nico kintu gikomeye cyane. Hari programu umugambwe ashize imbere wemereye abene gihugu uzokora kiriya ivyo nubwo nyene icubahiro yavyemeye adafise amakori nta na kimwe azoshikako. Abo mfasha rero ni bande? Nabo bashinga amateka n'abakenguza amateka bazagenda kumobiliza kuca mu bene gihugu kugira ngo babahimirize batanga amakori gukora ico gikorwa cyo gufasha nyene icubahiro umukuru w'igihugu